Mu bisanzwe nta muntu avuka giturumbuka, haba hari impamvu imwe canke zibiri zatumye avuka. Uko umeze kose, uko usa kose, waba ikimuga, impumyi canke umusazi, vyanka vyakunda, haba hari impamvu yishije inyuma. Eka noneho igihugu cawe urimo wacisanzemo, aho uri, aho wicaye, aho uba, ivyo uriko uriyumvira, uko usa, uko umeze, uko uri kose, igihugu cawe kiragukeneye. Ivyo ubona igihugu gikeneye, Imana yashizeho kugira ngo ugire ico utunganije. Mu gihugu cacu c'Uburundi, iyo umwana avutse bamushira ku rutaro bakamwereka mu buseruko, mu buraruko, mu burengero hamwe n'ibumanuko. Abavyeyi bakavuga ngo turakweretse Uburundi, ariko iyo bongera ko bati turakugabiye Uburundi. Nico gituma dukura tuburaba nkaho umenga ntitububamo, ukamenga si ubwacu. Tumeze nk'abanyagihugu b'impunzi mu gihugu cacu. Ikivyemeza muri Bibiliya, Imana yasezeraniye Aburahamu ati, unamura amaso yawe uhere aho uhagaze, witegereze mu bumanuko, mu buraruko, mu buseruko, hamwe no mu bumanuko. Iki gihugu ubonye cose ni wowe nzogiha. Itanguriro 13 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 15. Twirengagiza ivyo abavyeyi batweretse, twite ku vy'Imana yaduhaye, kugira ngo ahahise hibukwa abakoroni bataraza. Iragi ry'abasogokuruza uko vyamye hambere bimere ko n'ubu. Imana yaduhaye Uburundi ibudutungire. Ikibazo ni gute nabishikiriza Abarundi? Mwiriwe. Mwiriwe sheri. Meze neza. Sheri biraboneka ko urusha. Ndarusha cyane n'umunsi nakoze cyane. Kore sana papa. Merci. Gusa rero nubwo ndushe. Ndabafitiye agakuru keza. Oya. Cyane. Mbarira. Ni kuvuga uno munsi. Habaye inama ku kazi
hama cha ngirirwa ubuntu ndonka promotion mu kazi. Wow. No kuvuga ijya shirame nkorera ryandungitse kuri serukira muri Amerika. Amerika? Cyane. Papa dayi oya papa dayi. Yewe dayi. Turashushe. Vuba cyane no kwitegura kandi bitari kera. Nko mu ndwi zibiri. Ha, amashuri ya ndayi nayo bizogenda gute? Mbona ibyo tanguye. N'amashuri ni ikibazo nyabakiye ntumva ko ahubwo nandayi yagize promotion. Kubera ko baco dushakikiriza hagati. Oya nazo yashikisha hagati. Ahubwo twese dusha tugenda kwa muri Amerika kuko iyo bakurungitse bakurungika n'umugore n'abana. Kandi vyose barabigukorera biba birimo. No kuvuga yuko aducayiga amashuri meza muri Amerika ahubwo abe ubundi muntu ahambaye. Misanzwe umukobwa wacu yagiriwe umugisha. Papa tuzogenda twese? Twese nta n'umasigara. Papa ariko ivyo nje nubwo muvyishimiye sindavyishimiye. Gute utavyishimiye? Je ngomba kuguma ngaha. Sinzojana namwe. Papa, chigi kucanje niki. Hanyuma kuja kwiga naho kuri ki musuzugira igihugu cyane. Hano nta mashuri meza hari, nta bumenyi batanga. Je nzoguma ngaha sinzojana namwe. Oya, sugusuzugura igihugu cacu. Uko biri kose tutabeshanye, hari muri Amerika baradutanze iterambere. Bivuze ko no mu vyigwa bamaze kugera kure. Rero wewe ugiriwe promotion ugize amahigwe, ugiye kwiga muri Amerika ni vyiza, uzogira ubumenyi, hanyuma ugira akamaro igihugu cawe uvuye muri Amerika. None ndayi. Bakubwiye ko ugiye muri Amerika uzobutaye ubwene gihugu bwawe bw'umurundi. Jivyo ntavyo ndiko ndumva. Ndumva hano mu Burundi hari ikintu canje gihari. Ndumva hari ikintu kindimo kandi ngomba gukorera hano mu Burundi. Rero je sinzojana nawe. Nibaza yuko ari kubera ariho acumva inkuru ntarabitahura neza ariko azoza aravyumva. Tuteza kujana twese nta muntu azosigara. Shiri umwana yumva Amerika akakora ibintu nk'ivyo. Karibu Derek. So kumengo ndagusanze umeze nabi nibiki kuri kurarira. Derek. Sumubabaro. Kuburyo numva umenga nta muntu n'umwe yashaka kunahura. Derek. Ibaze yuko hano mira bariko barampatiriza kuja kwiga hanze kandi sindabishaka oya. Ariko ndayi je nibaza ko ari akorera kuri zona marira yuko urose bourse yo kuja hanze bariko bashaka bifuza ko uja kwiga hanze. Umvuga urukundo rw'abavyeyi bagufitiye ndayi uzi ko abavyeyi bose bo nga mu Burundi
iyo aboroha ingene baronka amano z'amaburuse yo kujana abana babo hanze nta numwe usanga ngaha ayo mu Burundi naje ubwanje nirirwa ndakina ama green card byaranse byarabuze ariko ndayi uratomboye n'ukuri Derege nari nzi neza yuko utaza kunyumva cyangwa ngo ntahure kuko n'abavyeyi biwanje byarase ko banyumva si wacu uza kunyumva icyo nico kibazo dufise ntandi hantu hari kibazo nico kweri ko umuntu wese yumva ashaka kuja kwiga hanze kweri ko umurundi atokumva nezero no kwitwa umurundi no kuba mu Burundi ariko reka ndakubwire aho mu mahanga twirukira kuja umenye neza yuko badukeneye gusumba twebwe uko tubakeneye gute reka ndaguha akarero Derege urabona ko umuvyeyi wese aba afise indoto zo kurungika umwana we hanze kuja kurondera ubumenyi no kuja kurondera ubutunzi kugira ngo agaruke yubake igihugu ciwe reka ndakubaza ninde urabona agaruka ni bangahe bagaruka umbwire ni bangahe baragaruka kuvuga ati twaragiye kurondera amafaranga ubu harageze yuko icyo twagiye kurondera twarakirose harageze ko twubaka igihugu cacu ashice kintu rero nico igihugu cacu kiragerageza kwitanga kigaha amaburse abanyeshuri kugira ngo bagende hanze kurondera ubumenyi hama ubwo bumenyi barose bagaruke babukoreshe mu kubaka igihugu cabo ariko ntibashobora kugaruka nta ni bandi urabona bagaruka bavuga ati igihugu caratugire neza kiraturungika none reka tugaruke dukoreshe bwa bumenyi tuze kubukoresha mu kubaka igihugu cacu no guteza imbere none biterwa n'iki Jese ndavyumva neza urakoze kumbaza ico kibazo impamvu batagaruka nuko bafata bwa bumenyi igihugu cabahaye bakagenda hariya nabo baba barabona kure bakagenda bagakoresha bwa bwenge na bwa bumenyi igihugu cabahaye kuko barabonamwo ubutwari bakabonamwo ingabire nyinshi cyane bakabakoresha ku nyungu zabo bigatuma babagumana gute babagumana ngandaye babagumana abantu badashaka bisigura nimba bemeye kubagumana iko nawe baba babishaka babategera ku ntege nke zabo z'ubukene cyo kintu cyo barico ariko ngandaye ndakubatse izo ndoto tavuga ko ufise gute uzogenda ukonvenka buri murundi wese ningere turi mu miliyoni 13 kugira ngo tubitahure canke bagutahure narinde je kugira ngo ushobore we kukwemeza nimba Imana yo mwijuru ishoboye kumfasha wowe ukantahura ukanyumva izo tumana buri murundi wese yumva bino bintu kandi akabitahura dai izo ndoto ndumva ari ndoto zirashe kora ikikuje mu mutima ndazi uzoshika hama ntarandiriye gatoyi urabona buranije nari nshinga nakuzaniye iziserabisi uzitore ejo mesini yatanga interrogation ntuzomuvuge yuko ntabazaniye amaserabisi yanyu urakoze cyane Imana iguhe umugisha Graças a Deus que vira hoje já. Que viraria ai. Já tem o outro ligando do enda kumpekani sana.
iterambere kabisa. Nyishu. Yeah. Nakujere nyishu. Hata mjere naliyumviriye. Na umakimutumika. Kaba yose abahananiza. Akinzi kurida kutinga kutigana nyishu. Yang kabaja. Yonduru play. Enoki. Oniosa. Enoki. Ivyo muri ko muravuga vyose turabizi. Muga rero mwibuke ko prof agomba zihajyaye. Ejo banyu bampanira kwishuri rimeze nabi ngahaye. Rero nk'abantu bakuze turabe twigenga ubuntu. Derege irekere reka kwigora we niwirekere n'abanditse liste ndayifise ndabashora Menye ko visi ndagatafina. birabaraba je ngiyi ngigisha niyaza muraraba ko murwana Bari ube bandi ubashire ko duka. Mweyo ni duru. Umviriza. Turaza abo turazi ko turiko turiga kwishuri. Kandi turaba finaliste. Reka twigenga umuntu rero twifate nk'abantu bakuze. Nivyo. Mwese twagutoye none. nawo ko mwakoye Comment allez-vous? Il y avait trop de bavards. Pourquoi? Ok, ça va. On va entamer le cours d'aujourd'hui. Qui peut m'appeler ce qu'on a vu hier? Oui, toi là. Est-ce que tu peux m'appeler le nom? Je m'appelle Denis Guanambala. Hier, nous avons vu le thème en rapport avec Umuganuro. Umuganuro, c'est vrai ou faux? Oh, qui peut l'aider alors? Qui peut l'aider? Ah oui, toi là, mademoiselle. C'est qui le nom? Je m'appelle Margarita Nadia-Bera. Hier, on a vu sur le sujet un rapport avec la démocratie. Oui, c'est vrai. On a vu le sujet un peu avec la démocratie. Oui. Ok, ça va acclamer, hein, mademoiselle. Le sujet en rapport avec la démocratie. Qui a été le leader ou le héros de la démocratie du Burundi? Ici, à ce côté. Et mademoiselle. C'est qui le nom encore? Je m'appelle Bernay Iganze. À haute voix. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bernay Iganze. Qui a été le héros de la démocratie du Burundi? C'est M. Ndadaye Melchior. Ndadaye Melchior? Vrai ou faux? Vrai. Oh, acclamez à mademoiselle aussi. Acclamez. Et oh, voilà. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre. Et ce chapitre s'intitule l'indépendance du Burundi. Est-ce que vous avez déjà entendu l'indépendance du Burundi? Oui. Est-ce que notre pays Burundi est indépendant? Oui. Et alors, qui a été le héros de l'indépendance du Burundi? Qui? Ok, voilà. Je m'appelle Alvin Sheila Ndayizeye. Ouais. Le héros de l'indépendance du Burundi, c'est le prince Louis Rwagasore. Prince Louis Rwagasore? Oui. Oui ou non? Oui. Acclamez. Vous êtes vraiment tellement cultivés. Et alors, quelle est la date de l'indépendance du Burundi? C'était mademoiselle. Maintenant, le garçon là. Oui, toi, monsieur là. C'est qui le nom? Tu peux m'appeler? Mon nom c'est Ndouimana Enoch. La date c'est le 1er juin en 1962. Le 1er juin? Juillet. Ah, le 1er Juillet. Ah, peut-être c'est le 1er
1962. Tu te corriges, monsieur. Le 1er juillet 1962. C'est le premier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le 1er juillet 1962. Et peut-être tout le monde est à haute voix. Le 1er juillet 1962. Pardon, monsieur. Quoi, mademoiselle? Kuba uri kutwigisha kahise ku Burundi mu rurimi rw'ifaransa. Nyumvira uwo mwigeme nabi. Muzi none ko igihugu cyacu kiri muri système francophone encore plus. Nani muzi ko ururimi rw'igifaransa ari langue officielle du Burundi. Sivyo gabanyesha. Ntituri kukira rero. Ya maisuka good. Mwashobora kwicara nkabibereka. Mademoiselle, moi en tant que vraiment licencié en histoire nationale et internationale, Gouta ashobora kumbwira ngo nicara siguri naraminuje nkabirongera urupapuro vyo de me traiter d'imbécilité. Mademoiselle, Monsieur, kuba uri kuranya mu burenganzira gushikiriza ikindimo. Icyo nikigira kabiri cerekana ko iyo demokrasi uri kuravuga utari kurayikurikiza. akosaka gari derege Présent, monsieur. ndakubaza ishuri ryanyu riragayana uyu mwigeme ambwiye ngo nje kwicara jewe licencié en histoire. Monsieur, mugabo umengo arafise raison. kubera ko ntivyumvikana ingene twiga histoire du Burundi mu rurimi mvamahanga kandi dufise ururimi rwacu kavukire. Ntivyumvikana. Non, attends. D'abord, qui peut effacer le tableau? Vite, monsieur. Vite. Ok. Fais vite, monsieur, fais vite. Ok. Le sujet d'aujourd'hui, c'était, monsieur, l'indépendance, voilà. L'indépendance du Burundi, notre cher pays. Ok. Mutireo tumuhe akanya adusiguri. Est-ce que l'indépendance s'écrit comme ça? Quoi? Accent grave ou accent aigu comme ça? Ouais, c'est l'accent aigu. Vrai ou faux? Ok. Mutirero tumuhe akanya atubwire. Akosaka gari kabisa. Mademoiselle, tuwashora kumujua yata. Mademoiselle ndashimiye. Basi reka tugumvirize. Amazina yanjye ni Ndayishimiye Mireille. Ego nivyo Uburundi bwarikukiye. Kandi ivyo kuri bufise demokrasi. Ariko Umurundi ntarikukira. Mbere na mbere abakoroni bataraza twari tubayeho neza. Tuzi gushirikiremwa muntu mu gaciro kacu. Twunze ubumwe dufatanya mu nda. Umwazi twamugwaniriza hamwe. Turi ubwoko bumwe. Tuvuga ururimi rumwe. Ntahanga rya dutera ngo ridutuze. Cyangwa ngo ridusabire ubutunzi muri ico gihe. Twari abavumbuzi. Abahanga mu kwicurira ibikoresho. Dushongesha ubutare tubukuramo imihoro, imipanga, inkota ndetse n'ibindi. Twari duteye imbere kaduza k'igihugu cyacu twakigira hamwe. Ubumwe,
urukundo, amajambere, indoto, ubwenge byari mu maraso yacu. Ndetse icyo gihe twatera imbere ku munsi ku munsi. Vyapfiriye igihe baciye umwami mwezi gisabo ihadabu. Ego cyane. Naho ne babishitse ko igihe amaze kuducamwe imice. Abaruri twese tuba turacitse intege. Bwa bumwe, bwa rukundo, indoto, amajambere, byose biba birarangiye. Aha niho havuye wa mugani uvuga ngo sakwanka akoraga ivyamunaniye. Uza kumva arumviriza. Murindire ndabasobanurire neza. Abakoroni nibo bafashe igihugu cacu. Bongera bafatamire akarangamutima kacu. N'ubimwe mu duhema tudashikana ngo ntibasubire kuduca ihadabu kandi vyararangiye sha. Tubayeho nk'abatabereye kuba mu Burundi. Turiho nk'abakijimanamba. Ubu barabisirimuye ngo abadiaspora. Ariko Imana ibereye maso Burundi. Vyatumye abakoroni bakora ikosa rimwe ryo gutsindwa baragatsindwa. Bibagiye gukona abasogokuruza ngo ntibavyare. Icyo gihe abarundi batangiye kuzimagizanya, bihevye, bamaramaye, ubwanwa bwafutse umuntu. Abakoroni babakubita ibimoko, bagahindukira bakabashimira bati, turabibereye koko. Niho havuye umugani uti, Uburundi bugona buri maso. Iyo ntsinzwi yaducenguye umutima, bituma bahamba za ndoto bari bafise. Bakiga ubwo babonye, baragenda barazima burundu. Mu 1962 umuganwa utari Rudoviko kwa Gasore yabaye intwari agobotora igihugu kirikukira. Atuma ibendera ry'abanyamahanga rimanuka, ibendera ry'igihugu cacu riraduga. Noneho ingwara twari tugwaye ibiragaragaye neza na neza ija ku mugaragaro. Gicanye indengakamere, guhirika inzego, ndetse n'ibindi vyinshi. Mu 1993 Mireille Ndadaye yatwinjije muri demokrasi. Budakeye kabiri baba baraduhekuye. Bamushengeza hataragira kashengera. Intambara irarogota, inganda ziratikira. Benshi muri icyo gihe barabizi. Kugeza n'uyu munsi tugenda twinubana, tutemerana, turabana yingwe. Ihadabu baciye umwami mwezi gisabo. Niyo yatwinjije muri ako kaga kangana uko kose. Twakora iki none? Nuko igihe tukisubiza ku murongo, umutima wa twebwe abenegihugu tukawushyira mu karangamutima k'igihugu cyacu. Incungu yo kwikukira yarabonetse, kandi n'icungu ya demokrasi yarabonetse. Imigambi yo gukundisha igihugu cyacu irahari. Hasigaye incungu yo ku giti cy'umuntu umwe wese kugira ngo twicungure, twikure ko umuvumo wa karande n'ihadabu ry'umwami mwezi gisabo. Zanje mureke kuri tukugira ibirimbi isobanura b'impanuro irembo ricike demokrasi maze ukikukira kubandanya ukiganzira mu gihugu cyacu. Ndashimiye biriya vy'imviro ariko urashikiriza wabikuye mu mitima y'abarundi no mu misokoro yabo. Umutima y'abarundi gute? N'uri kurabinyereka prof. Gute? Mu mvugo, mu ndabo, no mu gutera ku mutima wawe. Ndashimiye mwana. Nivyo hajya nakumvirije mu ishuri ndumva uri kurashikiriza. Ndumva ko ufise ivyimviro bifise urufatiro. Ivyimviro birashe cyane.
ariko ni gute uzoshobora kubishikiriza abarundi bose bakabitahura? erega profe nitwebwe nyine wo kubikora. Nivyo kwe wamugani ega nitwebwe nyine wo kubikora. Ndashimye nivyo uvuze ukuri, nitwebwe nyine wo kubikora. Nawe iteka ryo kugira umunyeshuri afise ivyiyumviro n'indoto biteye imbere nk'uko, kandi akagira umutima wo guteza imbere igihugu ciwe no kumenyesha abarundi n'abarundikazi vy'ukuri abo bari bo vy'ukuri. Ndashimiye. Ese ugwaruka rwose ko mu Burundi bugira ivyiyumviro nk'ivyawe, igihugu cacu coshika igihugu c'amata n'ubuki n'ukuri. Amen. Imana yaduhaye Uburundi ikomeze kubutuzigamira. Nezerewe no kwitwa umurundikazi profe. Ndayi bimbona nibiye. Aya mavarize nibiki ndayi? Mama, narababwiye kenshi mwakunyumva. Sishaka kujana namwe. Mwanyine uburenganzira bwanje. Hari byinshi cyane ngomba gukora. Kandi ibyo ngomba gukora byose ngomba kubikora ndi mu gihugu canje. Rero sishaka kujana namwe. Bisimo kubabisa hako noguma mvurugana namwe. Bisimo kubabisa ngende. Ndayi. Ahaga mwana uri imfura yanje. Uri kurumva yuko ushobora gutekera imizigo ugasohoka ngo nuko udashaka kujana natwe. Ariko ndayi menya ko aka kazi so yaronse. Ariko kazi kaduhaye amahigo yo kuja hanze. Mugabo uri kuratekera imizigo uvuga ngo urasohotse uragiye. Ariko mfura yanje urashaka ngirene. Ko ushaka kuntera gahinda. Ko ushaka kuntera kabonge. Urifuza kunokora ikiga ndayi. Ndayi ubu urafashe imizigo urasohotse hanze. Uragiye ngo nuko udashaka kujana natwe. Ndayi. Neza. Uremeye ko je nshobora kuja guhangayika ndayi. Canke mwana anje bakuroze. Ndayi, ndagusige ngaha ntazi ingene ugiye kubaho. Ntazi aho uzoba uryamye. Ntazi aho uzoba uriga ndayi nukuri kwimara ndakwinginze mwana wanje mfura yanje. Nyumvira ikigongwe basi, umva ikigongwe canyo. Ndayi ndakwinginze shandayi. Mama ndakumva kandi cyane. Ariko aya niyo mahitamo yanje. Umva ndakubwira ikintu kimwe. Nimbuzi ko ushaka ko ngiye gupfa ku bwawe. Renga no mujya ngo ngende gupfa. Ariko ngomba ndakubwira ikintu kimwe. Nimbuzi akabongo ugiye kuntera ndayi. Ngiye gutegwa nakabonge nje kugira akabonge mu mahanga. Nagutaye mu gihugu cy'u Burundi. Ndayi ntazi yuri. Ndayi ntazi curi kurakora. Madame, izi nduru numva muhiri wanje niziki? Papa ndayi, ndayafasha amavarize waragiye.
ngo ntashaka kujana natwe. Ndayi ivyo mama ariko aravuga nivyo. Papa nivyo sishaka kujana namwe. Nabibabwiye kenshi mwakunyumva. Mwaha no gushigikira indoto zanje. Rero mpisemo kubabise. Aha. Urahazi ico yimena. Wabuze iki ngahi wanje? Wabuze icuge? Ubona iki Imana yanyime? Rabi wanje ko hasa. None ngo uragiye. Ugiye mwibarabara abandi inzara irabishe. Ngo nushaka kujana natwe. Tureka akazi. Erega ubutunzi bwose mfise na burose kubw'akazi. Rero tegezwa kuja hanze gukora. Ranyo. Papa ikindi mo nikinyemerera kujana namwe. Mfise indoto kandi izo dodo nije ngomba kuziharanira. Nta wundi. Ko mutariko murantahura. Reka basi ndabisogera ngo mugira amahoro. Sishaka kujana namwe. Muvyumve. Indoto zanje ngomba kuzishika kandi ntegeza kuzishika ko ndi mu gihugu canje. Benda kubaze. Ku misi yose namanumva ngo indoto. Izo ndoto za urata ni nyabaki. Wewe uri iki? Ibintu byose urose biba ari byo. Ibintu byose urarura rota uzinziriye wahaze inge wari ugahaga. Uciyeza ko ari ukuri. Wowe uri Yesu. Uri Imana kugira ibintu byose bimvire bica bibabyo. Sindi Yesu ariko ndayishimiye. Kandi uwo Yesu uri kuravuga niwe nkoreramo. Kandi niwe washizemo izo ndoto ndiko ndakubwira. Ibintu byose biri muri jewe ngomba kubishika ko ariko ndi mu gihugu canje. Rero mpisemo kugenda kugira ngo muronka amahoro. Mureka genda. Oya papa ndayi ndagusabye. Isakoshi nayo bananga. Nta kintu kimukura hano. Ranyo. Ibi byose nibyo narondeye je wenyine. Kandi wasiko tujana mu mahanga gukora akazi. Sivyo? Bivuze yuko nta kintu kimukura ngaha. N'impuzu ntutwara, n'ikirato ntutwara. Unyeretse yuko wakuze. Ukiniye kuja kwimenya ubuzima. Uranyumva? Kubw'ivyo iviri wanje. Genda ugaragara. Ifura yacu gashapa papa ndayi. Oya papa ndayi. Papa ndayi. Vira mu nzira. Mwana w'ifura papa ndayi. Hatujana kusha papa ndayi. Ndagusabye. Papa ndayi yari papa ndayi. Ushaka mujana. Ndishaka tujana ariko papa ndayi ndagusabye basi. Ndagusabye. Ndakwirinda papa ndayi. Barakwiriye. Vira papa ndayi. Ndagusabye basi. N'umwana w'imvura papa ndayi none papa ndayi agiye kubaho gute? Agiye kubaho gute papa ndayi?
Ma telefone yanjye ndagusabye. Ushaka telefone? Kuranyiruka inyuma ushaka gupfa mukobwa we? Ndagusabye n'ukuri. Ushaka gupfa? Biki wewe maruru ko wirukanza abantu marahera birangene ngizirabo indobo yanje ukura mena we wasaze cyane Babara no kwina ndetse drive zancanze. Uriya muntu ko ndiruka ko yaranyivye telefone. Telefone? Byo munga ahubwo we ntawuzi. Byo mungo no kwica yo kwica. Byo n'umusuma katwa nga muri quartier. Kuri telefone yanje irambabaje. Hano ariko ndagenda kugira nshobore kuraba ko noronka umuntu ayingurira. Niyo narinziyemo n'icyo gufungura. Aho ubuzima bwancanze sifisi iyo nja niyomva. Pole sana kweli. Iyi quartier nimbi sana, nimbi. Kandi uri n'umwana w'umukobwa. Ngo hava bukwirirako, ukabusanga banakugiriye na nabi. Umva rero, kudafise iyo uja niyuva. Nanje sinoshobora gusiga ngaho mibarabara umwana w'umukobwa. Ubwo ubuzima muhira nanje butatari kirenga. Ndashobora gufasha. Yo, nukuri wabukoze cyane.
ibi byose nibyo narondeye jewe nyine kandi wase ko tujana mu mahanga gukora akazi sivyo bivuze yuko nta kintu kimukura ngaha n'impuzu ntutwara n'ikirato ntutwara unyeretse yuko wakuze ukiniye kuja kwimenya ubuzima uranyumva kubw'ivyo iviri wanje genda ugaragara ifura yacu gashapa papa ndayo ukurizwa n'iki ahubwo umuriro ndagusabye shana ukuri ibindi byose ndashaka kubyihanganira ariko nibutse ko amashuri yanjye ndayahebye nta gikoresho na kimwe mfise cya telefone banyibye aretse ko ariyo nzoca ngurisha nguramo ibikoresho by'ishuri nguramo na uniforme none ndabiri bishikiye bizamashe ndakubwire aha ku isi niko bimeze sibyo kandi urazi yuko biryoha bijyana jari uduhera dukenya nari narirengagije two kurimisha mu ndimi behajya bari mu mwaka wa kangahe ndagira ameze amashuri na mwaka wa nyuma ntushobora kuheba umwaka wa nyuma nivyo ukunda utwo duhera mfise ndashobora kutuguha ukaja kugura ibikoresho by'ishuri sibyo hanyuma uca ureka kurima nta kibazo sibyo ndagusaba kugana kurira urakoze ikibazo je namubwiye ego twakabivuganye sawa aho n'amahoro menshi cyane ego sawa murakoze reka tubishire rero vendredi niho sawa okay bon weekend rero siku sawa n'amahoro turashima Imana namwe ni sawa yego baragije gukora ibisabwa ibihe uzi ko yeranye biza ndakubwira iri shure sigi wawe iri shure sigi imfuvyi mu gihe waje ngaho uje kwiga kuri ino shure waje kuhiga uzi yuko uzoriha nk'abandi uri kunyumva mbeho ndakubaza abavyeyi nagutumye bari urazi kugana wewe ndagusavye no ntandasavye urazi kugana wewe umuyobozi ndabasavye mu ngirire imbabazi mu ndwi zibiri nzoba ndayazanye indwi zibiri kangahe umuyobozi no ntandabasavye umutwe wawe indwi zibiri ntizihera mbabare ndabasavye no kuri nzoba ndayazanye mu kwisomera tukubabarire okay bashaka ko ndakubabarira ahubwo si kukubabarira ni ukuguterera icyumviro kimwe ushobora kuronka amahera nk'abandi mwamukoze cyane ahubwo sawa ndayi ko
kuba mw'inosi no gukoresha ubwenge. Nta kintu na kimwe wokora ngaha kw'inosi atabwenge ukoresheje ngo ibintu bigende neza. Icyo nshatse kuvuga kw'ino etablissement mwiga muri abanyeshuri benshi. Ni ishuri mwigana n'abanyeshuri benshi. Benshi baramenya kandi atabwenge bagusumvye. Kagira nuko bagusumvya ku busaki. Ariko baramenya. Ubuzi impamvu. Muyobozi bariga. Ati bariga. Bariga kugusumvya wewe. N'ubu nturi kurantahura. Icyo ushaka ko tuvugana, ndashaka ko gihera muri twebwe babiri. Kugeza n'isasa ndagutahura. Muriko mushaka kuvuga iki? Ndabizi baza kuntahura. Aha turi babiri. Sishaka yuko ibyo ngomba tuvugane nawe hari undi muntu yobimenya. Rero ndashaka ko tujyamana. Sa? Yego. Muyobozi niwe uri kurambwira ivyo bintu. Oya. Ndayi. Ndagusabye muno mwanya ntufate nk'umuyobozi wawe. Oya. Ivyo ntibishoboka. Wewe? Fata nk'undi muntu asanzwe muri handi hantu, sivyo? Oya. Kandi ikindi naco ndayi. Ndihagira ubwoba. Nzogufasha n'inyuma y'amashuri. Weje amashuri nzoguma ndakwitaho. Ndagusabye. Kandi ikindi naco ntiwibagire. Bucuheze ishuri. Ushaka kuyoberwa none. Kubera akantu gatonya gandaye. Ndayi, umukobwa mwiza cyane gose. Bendayi. Urazi ko bucurangiza amashuri. Urashaka kuyoberwa kubwa akantu gatonya nkaka. Icyo nje cyumvira mugomba kunterera. None si cyumviro kirasha. Akantu gatonya nkaka. Kandi nagusezeraniye. Nta muntu n'umwe azobimenya. Bizohera muri jewe. Ndayuri mwiza. Reka tubikore. Unasanga tutashe kare. Shaho vyakabere ni kera. Directeur azi ko yaramaze imisa nyihanganira. Ariko yambariye ngo aho bigeze ngo nibikunda. Yanyirukanye. Murundi yari yarihanganye kweli. Icyantangaje ntacuze. Yasabye ngo turyamane, kugira ashobore kumfasha, ngo ampindurire ubuzima, ngo afashe no mu buzima busanzwe, ngo yongere andire amafaranga y'ishuri. Numiwe kumva umuyobozi wanje ashaka kumbwira amajambo nk'ayo. Gusa je namubwiye ko bidashoboka. Cyo kindi wanje nicokunda, kuko icyambere ni icaha, usibye ko ari icaha. Nimba Imana ibona yuko nzokwiga amashuri nkayaheza, izo miyo minerivare ndayikura. Nimba ibona naho amashuri yanje akwiye kugarukira ngaha, agarukire ngaha, ko ivyo bintu ntavyo nshobora gukora. Ati Imana
ibintu byose imana yego uramenya n'imana ifashe wifashije aho bizi nushaka uhebe ishuri umwaka wawe wa nyuma uhebe kweri ude twicarane tugume dutonora ibiharage turi kumwe ushatse kuvuga rero ko nari kumwemerera aha mbize ndakubwire koresha ngaha mu bwenge ibintu byose ukora ukoreshe ufise ubwenge twese imana turayobana simvuze yuko tutayobana kwanza telefone mu telefone mubwire mubonane je kira kintu ni jewe umviriza nuko ataje kuri jewe nagukorera icyo nkora uwo muntu akwemera yuko aguhindura ubuzima ucuga umuyayata nk'uko mviriza nze kugaruka numva byagenze neza ibyo byose ni jewe hamuronde uronka umuntu aguhindurira ubuzima akurira byose nibyo kwishora ucuga umuyayata nk'uko koresha ubwenge urakuze umuntu mukuru Alo muyobozi ni Ndayishimiye muvugana Karibu. Naberewe. Wow. Uyumviriye neza cyane kandi ndizera neza yuko guhitamwo wagize utazigira wicuza. Ishimwe none kuri kuramuka ntuzi cyakuzanye ushaka dutangure aze reha kuntinya sha muno n'umwanya ntiwibifatiye ko ndi umuyobozi wawe jewe ndundi muntu ubuyobozi ni kwishuri ariko ngaha ndundi muntu twahuriye handi hantu kubw'icubahiro cyanjye nakwirinda kwinginza ibyo tugomba dukorera ngaha biherere mu ino nzu sibyo Papa ikindi muntu kinyemerera kujana nawe fisi indoto nije ngomba kuziharanira ntawe ariko murantaho ndiyumviriye sanga nakora bino bintu nzoba nisheka duza kanje kose habishaka ngo ndinde icubahiro cawe niba ugomba ko ndinde icubahiro cawe uramindwi zibiri nagusabye zo kwiga ndiko ndarondera amafaranga cyane ndagutange mu butungane
Yashimye. Mabuja nahejeje. Zamuzu zose. Ega mabuja agenda kerebutse. Unakerebutse agura imashini. Abo. Reka ndakuzanira amafaranga. Murakoze cyane. N'ikindi gihe nzo ndahicisha nimwe mufise akazi ndazi gukoropa no kumesa nk'abandi ko ndabishoboye ntimuzotinye kumbwira. Sawa. Murakoze cyane musigaje. Muragize neza nawe. Sana higo. Dai ni sawa? Claude ni wewe? Ni wewe cyangwa n'undi muntu ndarose? Usigaye watse ibigori? Claude ni burundende cyane. Wewe mwana wo mu giti n'usigaye watse ibigori mibaraba?
ni inkuru ndende cyane Claude ahubwo ndi ikigori kugira ngo nje kubandanya ndandaza ibindi. Hewe iminsi myinshi. Iminsi myinshi cyane ahubwo wewe zagenze gute kutasuye kugaruka ku ishuri? Cyajya nabonye kwiga atari guye yanje kwene. Amashuri narayakunze mugabo yaranyanka cyamita muja kwirondera ubuzima. Ubu ni sawa ucaraciyemo. Muri make meze neza. Sha Imana ishimwe cyane. Gusa nyine abize kuva kera ko nawukunze. Kandi ndishimye gusa ukubona ahubwo mbona umenga ndatomboye. Kandi ndashaka guhindura ubuzima bwo kwa muri kurotsa ibigori imibarabara nkabo gukuramo. Nshobora kuba wanyase kirya gihe kubera ata kantu nari bwaronke mugabo ubu bimeze neza. Claude kubona narakwasi kiriya gihe si uko wari ukenye ahubwo nuko ntabyiyumvamo kandi n'ubu ntakubeshe ibintu by'inkundo nabyo niyumvamo ntiharagera rero tuze kumhindurira ubuzima nabyo Imana guhindura ubuzima nari zompindurira ubuzima ndimo kandi ubuzima ndimwo nje nabuhisemo kandi abunezererewe rero nkuko bavuga ngo buraca bugacana ayandi nzi neza yuko Imana nandi zompindurira ubuzima rero ntushobora kuvuga ngo ugira umfatireho kuba ndi muri buzima ndi mu bukene oya nije nabuhisemo kandi nzi neza yuko ibihe bizohinduka ndashaka gukunda kandi je sinigeze nkwibagira gute ntashaka kukwibagira ko kanyibagira ivy'inkunda navyo niyumva nkuko nabikubwiye ahubwo wafashe ukandeye amafaranga y'ikigori kugira ngo nje kudandaza abakiriya ntibambure ndakwishuri ariko jambo nyamukuru ryari iryo nyene Claude ushaka kuba wihenze ikigori kigwa amafaranga 1000 je ndakiguze sankani rero bo warukoze cyane ariko amafaranga yawe ntashaka urayaza oya amafaranga yawe ntashaka Claude jewe ndiko ndakora kasi nkunda ibintu byagusa rero warukoze cyane ariko ubufasha bwawe ntabwo ushaka vraiment What's going to work exam jewe nta mwanya kwiye nigeze ndonka kwiga asha pole wihangare kabisa nanje ngaha birandembeje niko nsigurira amazi nanje ubona ko niko ndigasiye byo muko sinisi na sinisi byo sinzi niyo bituma utwe jewe ejo bizova binanyira kabisa ndose umuntu asigurira guys
twabikenyereye kweri ndiko ndaraba ariko ntiducike umutima tuzobitora twisante yareze sivyo Enoki chagi haro nubu chakunani asha byananiye kabisa bisaba formule wangu borotse formule bana ikiza cyose waziborotse ni fresh hama basha tureke duhagarikire ngahaye vya mate twige histoire cyo bigenda ko ndaraba kwi chapitre 5 hariho point yatwigishije ko arayishimika ko yarumariza iyi point je ndibaza ko ashobora kuzoyizana no muri exam ngerageje naramukurikiranye ariko arasigura narabonye injede nagiye ndandika harabanze je izo ndibaza kizoziki je ndafise icyizere ko zobitora nyene ntidupanike cyane Ndayi kwereka wacherewe vraiment ntugiye gutuma dusubira inyuma mbabarire derege murazi ko atari ko nahora nagize ikibazo c'amabisi kirire hagutumwanya n'amasaha y'abarundi we ntuyazi sha tari handi jeje nyene ngenzi gukoresha umwanya nk'abazungu tari handi umwaka uba ku muntu je simba navukiye mu Burundi ndakesiri je nkaje ubu banavukiye muri Argentine hamwe Messi avuye gukina match twogana muri dushe kaye muratwenga reka nivyo abahungu reka sharika yamvukiye muri Quebec jewe muri Canada mbangina n'abajya ba star simba nico riri izuba ryo ngaha mu Burundi urashobora nkunda agafoto jewe yamvukiye muri Amerika bane ndifotoza kuri Miami reka iyo mvukira South Africa arigiye wari gusanga ndi umuryango wa Elon Musk yo ahubwo ndabibatura tiyo mvukira muri Australia kuko nkunda kuryohera mbangisi Les amis muzi ko tuzofatwa tabaye yego nivyo mahungu nivyo n'ubu nituriyo no je sinapfuye ndiho kuko wapfuye twikiziga ntitwa umurundi uburundi nose ibisebye ibisekuruza byanje biri ngaha nta mpamvu rero kuja gusembera hanze kandi ifisi iwacu ariko basha je naje ndishimira ko bandi umurundi o kwitsitso mbere kandi aniyemera mbedereke nawe kindobo erega igihugu cacu niwe muvyeyi wacu hari jambo nyakwigendera Petero Nkurunziza yasizavuze yaravuze jambo rimwe aravuga ati ngo igihugu cawe ni kashi yawe urumva nivyo bikuranga rero ko bandi umurundi nisanzwe ndi umurundi nta mpamvu yo kuvyihakana ntegezo kuvyishimira uko nyene umugani wandayishimiye bro ebise byaranye byeje bisekuruza biri muri Argentine shaho ibintu banavuze je ndadamye ndakesiri none muri Quebec no wataye uzoto niho ibisekuruza byawe biri niho biri we biri Miami bi mbarizi umviriza abasha nezerero kwa nitwa umurundi iki ni igihugu canje ndagikunda kandi nzora ndagikunda namwe rero mukwiye gukunda aho mwavukiye ko mwavukiye hano mu Burundi hariho impamvu ntimugwe mwifuza ngo yamvukira ngo muri Argentine ngo hehe ngo na hehe mukundi wanyu kwanza rero kwa nitwa umurundi ndabinezererewe kandi ndabinezererewe cyane kwanza ivyo bintu muri mwe sinzi ivyo ari ivyo mugabanya amajambo twige tuzava dutsindwa exam
bashinga ngo nafashe ubwo sinibeshe ko mbona ubuzima bunkomereye numva ntanguye gucika intege mana ndi mukuri canke naribeshe nimba ndi mukuri koko ndakwinginze nyereka ikimenyetso Dai, ibi ni biki ndiko ndabona? Ndiko ndarota cyane. Derege nturiko urarota ni jewe nyene. Nyine ubuzima bwarahindutse. Urabona igihe waza muhira. Bazi ko nakubwiye yuko abavyeyi ko baramuhatiriza kuja hanze kandi atavyo shaka. Nyuma hariya rero abavyeyi banje bagiye kwimukira hanze bashaka ko tujana. Nanje ndanga. Kuko nari mfise indoto zanje kandi izo ndoto nagomba kuziharanira. Rero ubu oye ubuzima nyene bwarahindutse. Ndagerageza nyene kurondera ubuzima kugira ngo ushobore kuriha amafaranga y'ishure, nkakora ubuzi butandukanye, ariko ndiko ndadadaza imisigati, nkakora n'ubundi buzi butandukanye kugira ngo ushobore kwibeshaho. Kandi ukinda gusavye Derege, bibibanga ndagusavye. Ntagire umuntu n'umwe uzoshobora kubibwira. Ntubinsabe. Iryo kosa ntaryo nokora. Kandi ngira niyo mpamvu naho nanzi iwanyu nkakubura. Nama naje nkasanga harugaye. Haciye iminsi abavyeyi banje nyene baragiye. Uzi amajambo bambwira wa munsi. Rya joro. Gushika no munsi. Numva Burundi bundurumbiramwe. Bumpamagara. Ngo ndabugarukane mu Burundi. Naciye nsanga Uburundi bukumbuye kwicara ku biro vya nyina. Uvugiriza ingoma yakagenda. Derege, kumbe nuko vyagenze. Kumbe vya bintu wari umugambi w'Imana. Urazi ikintu nashaka? Nashaka gukangura Uburundi buri muri wewe. Kuko imizi y'Uburundi iri mu Barundi.
icyo nicyo kintu nashaka kandi nicyo kintu nagomba guharanira. abakobwa baratwenza nari ndabizi neza kuzogaruka. Okay, none nizere ko ubunya bidasubira kumera nka kwa kundi. Ikinzanye ngaha gitandukanye n'icyo wiyumviriye. Ndabona biragutangaje cyane kuba nashoboye kuronka Minerval, ariko reka nakubwira ikintu. Imana yo mu ijuru itandukanye n'abantu. Dawidi aravuga ngo kuva nkiri muto none ndashaje sindigera mbona umugororotsi ahebwa. Rero nanje Imana ntiyari kundeka kuko narayubashe, kandi iyo umuntu yubashe Imana, Imana nayo iramwubahisha. Niyo mpamvu Imana yangiriye neza, incira inzira, incira urubanza dukwiranye, impa amafaranga y'ishuri. Hanyuma muyobozi, twese turazi ko uri umubyeyi, ufise umuryango kandi ufise n'abana, kandi ndazi ko n'abana b'abakobwa barimo. Nkwibarize, nk'ubu igihe uri kurambwira ko twokora iyo bikorera umwana w'umukobwa byari kukunezera? Inyishu ndazi ko ari oya. Iyo turi ngaha ku ishuri muba muri mu gishingo cy'ababyeyi bacu, nta mugomba kudukoresha ibyo mushaka byose, ahubwo muba mukwiye kuturera nk'abana banyu. Wibaze nka biriya bintu kuransaba ko duhokora iyo bishaka gutanga mu butungane. Icya mbere akazi kawe kari guhera, kandi akazi niyo gutungiye umuryango niko kaguha buri kimwe cyose. Ikindi naco bamwe baha akazi kanyu kuko aha hanze hari benshi bahejeje amashuri bavuga ati icyo duha dukashika kuri iyo ntebe, bashomereye batafise icefo cya ruguru. Murakwiye guhindura ingendo. Ndayi, icyo jambo uvuze yankoze ku mutima kandi cyane. Nivyo ndafise umwana muto w'umukobwa, nuko nta muvyeyi n'umwe yoryoherwa abona umwana we bari kamera nk'uko. Nukuri nkoze ku mutima, nukuri ndamaramaye, sa nk'igicibwa imbere yawe, ahasa nk'umuntu yabaze umutavu. Rero ndagusabye imbabarire, kandi bivuye ibwina mu mutima. Muyobozi, nukuri wiyumva amahoro cyane. Ikintu cya mbere nshimiye Imana nuko witahuye. Icyo nicyo kintu cya mbere nasabye Imana, kuko ndarabona yuko imwe muri kiragukoreramo ari imwe muri kiva ku mugwanizi. Rero ko no munsi Imana yo mu ijuru ntete kukitahura, novuga ngo ihabwe icubahiro. Uzoba umuyobozi mwiza, kuko mwebwe abayobozi nimwebwe mushobora gutuma abanyeshuri bagera ku ndoto zabo canke zigapfa burundu. Ndashimiye, ngiye gukora uko nshoboye kose, ngiye guhimiriza abanyeshuri ndetse n'abarezi kugira uzoshike ku ndoto zawe. Ngiye kuba uwa mbere mu gushigikira ku ndoto zawe zo guteza imbere igihugu. Nikuri ndabyishimiye cyane. Murakoze cyane muyobozi, ndabizi neza hamwe n'Imana ko bizogenda neza. Nimwafata ukuboko bizurushizaho kugenda neza, nanje nzogere ku ndoto zanje. Amasaha aragiye, reka nsubire mu ishuri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Ndayishimiye gusinziriye. jewe gamesi Yego, urasinziriye? oya ahubwo nariko ndabaza umutima subiza ubwonko kubwiye. Subiza ubwonko kubwiye? None ko bacecetse? ahubwo jewe ariko bantera induru y'impundu. Induru y'impundu? Bon après-midi les élèves. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi les élèves. Bon après-midi, messieurs. Uno munsi ndashaka ko tujya kuri iki kintu. Ndashaka ko umuntu wese ashobora kwibaza uwo ari we. Hajya wewe urinde. Jewe ndi mwigisha, ndi professeur wa histoire. Oya murazi kuva wa munsi ndayishimiye tumuha akanya akadusigurira ku bijyanye na kahise k'igihugu cyacu, naho nize kaminuza nkayinonosora mbere en tant qu'historien national et international. Sha nasanze hari bishasha nanje byanzazani, none hajya ndinde. Messi, iyo ugeze kuri iyo semo uba uri hafi kumenya uwo uri we. Ndayishimiye, none hajya wewe urinde. Jenda umuntu arahaciriritse meze nk'ivumbi ritumuka, meze nk'akayaga gahuhera kisanzuye nk'ibicu, meze nk'urubuto ruteye hose ruramera, meze nk'inyenyeri yaka itigera izima nk'ukuri. Nyene ndi uwo ndiwe. Nanje ndi uwo ndiwe. Bivugwa mu nzira imwe ariko bigakuba mu nzira zirenga umuriyoni. Bivugwa mu ijambo rimwe ariko bigakuba mu nzira zirenga umuriyoni. Wanyaruka no musi sindakurindiramo. Oh, ndayishimiye n'amahoro. Ego cyane muyobozi. Ivyigwa vyagenze neza uyu munsi. Ego cyane. Umunsi wo mwize ku vyerekeye iki? Twiza abo turibo. Hajye nyene wowe urinde muyobozi. Ndakubaza. Ariko gushika ubu nturamenya ko ndi umuyobozi wawe. Oya si muri iyo ntumbero mwavyiyumviremo muyobozi. Ahubwo twiza abo turibo indani muri twebwe. Kandi mwe mwasanze muri bande? Twasanze atanu mu yarabayeho. Kwa? Twavuye mu ishuri dutanguye kubaho. Ça pas possible. Aho ushatse kuvuga yuko atamuntu umwe mu banyeshure bose biga ngahanya ndi umuyobozi w'ibiti. Oya si muri iyo ntumbero mwavyiyumviriyemo.
Oh. Unyibukije nk'ikiri ku ishure ndibuka hari umuprofeseri yatwigisha informatique baratwigisha akatubwira ati genda namwe mwigishe mwige hama mukora ivy'iwanyu kandi nanjye ndamubaza ati none kuva aho mwakigishije mwakigiye namwe ivyo mumaze gukora ni iyihe none vyagenze gute ico gihe narahazwe bahaswe kunyirukana mu kigo numva ashaka kumenya uburyo vyagenze ico gihe barashwane cyane gose ariko byarangiye ataco bangize ariko ndiko ndaraba ndabona ejo vuba bidatevye Uburundi buzosubira bugarukane ishusho ya kera abakoroni bataraza Imana yabuduhaye budutungira cyane gose akanyugunyugu kari ikiganda gashanje amababa yako gatumye umuyaga wa Tanganyika uhurira isi yose. Mu bintu byose nabonye n'ibyo naciyemwo nasanze umuntu yo kwiga amashuri menshi cyane ariko iyi si turiko niyo kaminuza iruta izindi zose umuntu yoshobora kwiga. Wohunga igihugu bigakunda, wohunga umuryango bigakunda, wohunga intara bigakunda, ndetse n'abagenzi bahunga bigakunda. Ariko ikintu nabonye utohunga ngo bikunde ni wewe ubwawe. Rero twebwe abarundi n'abarundikazi uko twokwigana iby'abandi kose canke uko twohurumbira iby'abandi kose, iby'iwacu bizokwama ari iby'iwacu. Twebwe abarundi tuzokwama turi abarundi. Mureke tube batwebwe nyene, twishimire kuba abarundi, tunezerererwe kwitwa abarundi, twame duharanira no kuba abarundi, ndetse twame twibuka ko turi mu Burundi. Ibendera ry'igihugu cacu ryame rihungabana mu mutima yacu. Umurundi ahari hose ku isi yose aze yamana ibendera ry'igihugu ciwe. Imana yaduhaye Uburundi ibudutungire. Ekusanimana yakungabiye turarange. Ewe Burundi gira ndakuririmbe. Ewe Burundi gira turarange. Usa n'ijuru risharijwe inyenyeri, usa n'akayaga ko kumugoroba, usa n'amazi y'umusarara. Ekusanimana yakungabiye, ekusanimana